Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi turavuga ku ijambo rivuga ngo hahigwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Aya n'amajambo Yesu Kristo yavuze ari ku musozi wa Elayono, yanditse muri Matayo igice ca 5 ku murongo w'9. Yesu ariko yigisha agera kuri iri jambo ngo abafise imitima itanduye, abo ngo nabahigwe. Kubera iki? Kuko bazobona Imana. Aya majambo uyaravye usanga turayabona mu isezerano rya kera. Turabona Yesu Kristo ari nkaho yakoresheje amajambo yari muri Bibiliya mu isezerano rya kera. Dusomye muri Zaburi 24 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 10, haravuga ngo isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo, kuko ari we yashize amatanguriro yayo ku kiyaga, yayihamangiye ku mazi menshi. Umviriza hano rero ngo ninde azoduga ku musozi w'Uhoraho, ninde azohagarara ahera hiwe. Umva neza, n'ufise amaboko akeye n'umutima utanduye. Wibuke Yesu yavuze ngo hahigwa abafise imitima itanduye. Hanyuma dukomeze hano ngo atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku vy'ukubesha, ntarahire ibinyoma. Uwo niwe azohabwa umugisha n'Uhoraho, n'ukugororoka azoguharugwako n'Imana y'agakiza kiwe. Ku murongo wa 6, abayirondera ni bene uwo muntu, abarondera mu nyonga hawe, Mana ya Yakobo. Aha anye turabona aho iyi Zaburi, umwanditsi w'Izaburi, uwo muririmbyi yabaje ngo ninde azoduga ku musozi w'Uhoraho, ninde azoduga umusozi w'Uhoraho, ninde azohagarara ahera hiwe. Imana idufashe. Inyishu iraza ikavuga ngo n'umuntu afise amaboko akeye n'umutima utanduye. Yesu akoresha iri jambo, aravuga ati umuntu azokwemererwa kuduga umusozi w'Uhoraho n'ufise umutima utanduye, amaboko akeye. Urumva, uwo muntu azemererwa guhagarara ahera h'Uhoraho n'uyu ngo n'umuntu atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku vy'ukubesha, ntarahire ibinyoma. Muri iyi si, muri iki gihe biragoye. Imigani iwacu i Burundi mu Kirundi iratwigisha nabi, ikatwigishiriza abana bacu nabi. Abantu tugakura ugasanga kubaho kwacu iyo migani niyo itubwira ingene tubaho, ngo utabeshe ntasumira umwana, n'iyindi migani imeze gutyo. Imana itubabarire cyane. Ariko Bibiliya ivuga ngo umuntu atigeze, ngo atavuga ibinyoma, atashira umutima wiwe, aterekeza umutima wiwe ku vy'ukubesha, atarahira ibinyoma, uwo muntu azohabwa umugisha n'Uhoraho. Ninde atagomba guhabwa umugisha? Twese, abantu bose bagomba guhabwa umugisha n'Uhoraho. Ariko hariho condition.
kugira ngo uwo mugisha tuwuhabwe. Ni koko Imana igirira neza abantu bose, ni koko Imana iha imvura ababi n'abeza, ariko kandi ijambo ry'Imana riravuga neza yuko uwuzohabwa umugisha n'Uhoraho, urumva, n'umuntu ameze nk'uko Imana ishaka, n'umuntu atarahira ibinyoma, avuga ijambo azi ko azorishitsa, akagwanira kurishitsa, asezerana isezerano akarishitsa. Imana idufashe cane. Imana yabwiye Abisirayeli mwibuke bajanye n'Imana, bari batoranijwe n'Imana, Imana ibatoranya ngo baze babere umuco amahanga, ariko ntibagenze nk'uko Imana yabishaka. Abisirayeli bagiye inyuma y'izindi mana, imana z'amahanga, barazisenga, barazisaba, birakaza Imana, bishavuza Imana, maze Imana ibarekurira ko abansi babo. Ezekiyeli 36 kuri 25 na 26, Imana iravuga, yarasezeranye iravuga iti nzobuhagiza ngo amazi meza, urumva, ngo ndabakuremwo imvyiro zose, ngo ndabakuremwo ubucafu bwabinjiyemo kubera gusenga ibigirwamana. Imana iravuga iti nzobakuramwo imitima igumye nk'amabuye, nzobaha imitima misha, nzobaha imitima yoroshe nk'inyama, urumva, a new heart, umutima mushasha. Mwibuke rya jambo rivuga ngo hahigwa abatunganye, abejejwe mu mitima, ukwera kw'indani. Ukwera kw'indani niko Imana irondera. Imana irondera ko twezwa indani mu mitima, kuko ibiri indani mu mitima nivyo bisokorokayo bikaza bikagaragara inyuma. Nimba indani hari hameze neza, nimba hejejwe, inyuma uzokumva ivyiza. Nimba indani hari ubucafu, ibisohoka, ivyo umuntu avuga ubucafu, avuga ibiboze, avuga ibintu bibishe. Kubera iki? Mu mutima iwe haranduye, hari umwijima. Ariko iyo hari umuco, indani hari umuco, inyuma uwo muntu umubonana umuco, uwo muntu umubona canke umwumva afasha abandi, ahezagira abandi. Tuje mu isezerano rishasha, Yesu yavuganye n'abafarisayo, yabavukiyemwo, abakuriramwo, arababona. Hanyuma hagera igihe arababwira ati yemwe mwebwe muragowe, ngo mwoza igikombe inyuma, ngo icari kubafasha nuko mwari koza ibikombe indani, hanyuma kugira ngo inyuma hahave haba heza. Avuga ati mwebwe mwampumye mwe, nimwoze igikombe indani ubwa mbere, hanyuma inyuma mubone gutungana. Imana idufashe cane. Indani h'umuntu niho hakomeye, niho Imana igomba ko dutunganya, niho Imana igomba ko tweza. Imana ishimwe cane. Imana idufashe twoye kuba nk'abo bantu bo mu gihe ca Yesu, abafarisayo bafata bakoza ibikombe bakavyoza inyuma, ngwimva bakazisiga inyuma zikaba zisa neza, ariko indani hari iki? Amagufa. Imana idufashe cane. Yakobo yavuze iki? Yaravuze ngo mu gice ca 4 ku murongo w'8, yavuze ngo mwiyegereze Imana nayo izobegera. Yemwe banyavyaha nimugire iki? Nimukarabe. Yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Kugira umutima umwe, umuntu akaba yiyeguriye Imana, ukaba wiyeguriye Imana, ukiyegurira Imana mu gitondo, ukaba wiyeguriye Imana ku murango, ukaba wiyeguriye Imana mu ijoro, ukaba wiyeguriye Imana mu gihe vyose bimeze neza, ukaba wiyeguriye Imana mu gihe bimeze nabi, ukaba wiyeguriye Imana mu gihe c'imvura, ukaba wiyeguriye Imana mu gihe c'izuba, ukaba wiyeguriye Imana bigora canke vyoroha.
Yakobo aravuga ati ab'imitima ibiri nimwiyeze nimukarabe banyabyaha nimukarabe. Yesu yaravuze ngo ntawe ukorera abami babiri, wohaba wanka umugakunda uwundi. Urumva mu Kirundi naho bati imigere ibiri ntabwo itereka, oya ntibikunda. Yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze. Imana idufashe cyane. Tukeneye kugira iki? Kugira umutima umwe dutumbereye ku Mana atakindi. Yewe gusenga ibigirwamana, gusenga izindi mana, imana z'abanyamahanga vyarakaje Imana, vyashavuje Imana, kuko Imana imwibuke iravuga ngo, yaravuze ngo ntukagire izindi mana umbangikanya, ntimukagire izindi mana mumbangikanya. Ariko Abisirayeli bagaca bakwegwa n'iki? N'imana z'abanyamahanga bakaja kuzisenga. Igihe Imana bajanye mu gihugu c'isezerano, yarababwiye iti mugende mukure hajya abo muzosangaho bose mubakureho, kuko Imana yari izi yuko batabakuye bagize ngo baze babane nabo, ko imana zabo zizobakwega bagasanga bagiye kuzisenga. Nayo Imana ntishobora kuvyihanganira na gatoya. Kandi ntabwo bashoboye gukuraho amahanga yose. Ubwo batayakuyeho rero, Imana ikiragira iti ndabaretse, ntayo nzokuraho, nimumwategereza kubakuraho mukabirukana. None bahindukiye iki? Ibitsitaza. Baca baja gusenga imana zabo. Ariko Imana igomba iki? Igomba ko atakintu na kimwe tuyibangikanye. Tutumbere Yesu wenyene, atakindi kintu kiri ruhande, tutarabi iburyo, tutarabi ibubamfu, dutumbereye Yesu Kristo wenyene. Niwe nyanduruko y'agakiza kacu, umuhamagaro wacu niwe wenyene. Imana idufashe cyane. Muze twiyambure ibitukwega byose, twiyambure intego zitarizo, twiyambure imitima ibiri, tugire umutima umwe, tuyoboke Imana yonyene, kuko Imana igomba yuko umva nta wundi mwami, ntigomba ko tuyibangikanya, ntigomba kuyibangikanya, igomba yuko uba uwayo, umuyoboke wayo yonyene, kandi izomenya ibyawe byose, kandi izogutunganiriza ibyawe byose. Naho yodutevya, naho yogutevya, uyoboke Imana, uyiyoboke mu gitondo, uyiyoboke mu ijoro, uyiyoboke bigoye canke byoroshe. Imana ishimwe cyane, kandi Imana idufashe. Imana ishaka abantu ikorana nabo, Imana ishaka abana bakiri bato, Imana ikorana nabo, Imana ishaka ugwaruka ikorana nago, Imana ishaka abagore n'abagabo ikorana nabo, kuko Yesu Kristo ubwami bwiwe buriko burakomeza, kandi mu bwami bwiwe ishaka ko tuba abantu abayoboke mu bwami bwayo, tutabangikanije ikintu na kimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukundishe Uhoraho Imana yawe umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ivyiyumviro byawe byose, n'inkomezi zawe zose. Nico Imana itugombako. Imana imwe rudende, ntigomba ko tuyibangikanya n'ikintu na kimwe. Abantu babaye ubwo buzima babona Imana, bayibona bariko baragenda, bayibona mu kazi, bayibona mu magorwa, bayibona umva urayisenga ikakumva ikakwitaba. Kubera iki? Niyo yonyene utumbereye. Mwibuke Shadrake, Meshaki na Abednego bababwiye bati mudasenze kirya gishushanyo, umuriro ngurya turabata mu itanure ry'umuriro. Baravuga bati ntidushobora kunama. Abandi bose barunama, ariko bo baguma bahagaze bemye. Umwami ati yemwe mwabahungu, ni koko mwansi? Bati mwami ntidushobora pe. Bati Imana dusenga ishobora kudukiza, naho itodukiza. Urumva baravuga ati naho itodukiza ntidushobora, twemera gutabwa hariya anya. Ukubona Imana kwabo kwabaye kudasanzwe. Babanuzeyo, ababanuze mu muriro barapfa, ariko bobo ngo umwami aravye ngo azabona y'abantu bane. Uwa kane yabatanzeyo. Imana izogutanga hehe? Muri uriya muriro. Satani agire ngo agutaye mu muriro, abantu bakwanka bagire ngo bagutaye mu muriro, ariko basange Yesu Kristo yagutanzeyo, yazimije imbeya z'umuriro, ubukari bw'umuriro yabuzimije. Kubera iki? Umurondeye uramuronka, kubera wagize Imana ubuhungiro, nayo usanga yakwitanze imbere, yakwitanze
yagutanze hariya mu ngorane iza yazimije umuriro. Umwami aravuga ati bakureyo nibaveyo. Kuko yaravuze ati mbona uwa kane ngo asa n'umwana w'Imana, kandi koko yari umwana w'Imana. Yesu Kristo umwami wacu atabura guseruka mu magorwa. Imana nihabwe icubahiro. Hahigwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Mbere havuga ngo uguma ubona Imana, uzoguma uyibona. Urumva bidahagarara, uzoyibona nejo usubire uyibone, n'uwundi mwanya usubire uyibone. Kubera iki? Ufise umutima utanduye, umutima utunganye. Urahiriwe wewe ufise umutima utunganye. Imana idufashe. Hariho inyigisho igihe ziriko zigendagenda zivuga ngo umaze gukizwa ngo nawe kwikorera ivyo ushaka byose ngo nta na kimwe ngo warakijijwe. Oya, Imana itugomba ko tuba batunganye, kuko Imana yaduhamagariye iki? Ngo tubere urugero, tubere akarorero abandi. Amahanga dukikuje atubone mu Imana, maze yipfuze kuba nkatwe, maze bipfuze gukurikira Yesu Kristo. Nico Imana yadushiriyeho. Tugira imitima itunganye, imitima itanduye, niho tuzobona Imana. Tuzoguma tuyibona. Uzoyibona mu gihe cose, mu bukene uzoyibona, mu butunzi uzoyibona, isaha ku isaha, umwanya ku mwanya tuzoguma tuyibona. Dukomeze kugira imitima itanduye. Tubishobozwa n'iki? Na Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba, wapfuye akazuka. Niwe abidushoboza kugira imitima itanduye. Tumwizere, tumukurikire, tumubere abigishwa biwe, dusome ijambo ryiwe, dusenge, dukomeze kumukurikira ibihe byose. Amen. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.